Bana b'Imana turacyabandanya tugeze kuri video ya 23 canke se audio ya 23 intahe yo muri Australia. Basi nivyo rero nabandanije rero gusenga, ntangura kubaza Yezu kugira ngo Yezu ansobanurire koko nyimba amahera 700 nabonye bari banyeretse ko ariyo nyene Yezu yashimye ko bazoma canke ariyo notora canke se Yezu akambwira irindi jambo. Ndasenga kubera nababwiye ingene twavuganye na doctor w'umuryango. Nyuma rero koko Yezu arangendera ampiyerekwa, ngize yerekwa nerekwa mbona ndahantu ku nkombe y'uruzi hariho n'ubundi mu mama ahetse umwana mu mugongo. Hanyuma narabona n'abandi bantu, urabacitse amaboko, urabacitse amaguru, abandi bantu. Mugabo jewe n'uwo mu mama twari tugambiriye gusimba rwa ruzi kurujabuka, ariko mu kurujabuka byasaba ko dusimba twitaza tugataruka hanyuma tukagwambuka. Hanyuma jewe nditaza simbira ku nkombe yo hakurya, haraboneka ko hari akanogo kaboneka kumenga abantu bahora basimba mu kugira abajabuka uruzi bagasimbiramo. Nditazira ndasimbira muri ka kanogo, nca ndatera ukuguru ngo mbandanye, nca numva wa mu mama nawe aritaziriye ngo asimbe acagwa muri rwa ruzi. Aguye muri rwa ruzi mpindukiye kuraba mbona wa mu mama yaguye muri rwa ruzi, umwana yarahetse mu mugongo mbona yanyuruhutse ariko aratwagwa, ariko wa mu mama nawe mbona ariko aragerageza koga yigwanira ngo ave muri rwa ruzi rutaramutwara. Canda ndiyabira ndavuga ntidisi wa mu mama araguye ngo na wa mwana wiwe aratwawe. Hanyuma kubera nabona atakundi ndibubigire, nca ndabandanya muri ka kayira, nca mbandanya kayira nyene nagenda negeye imbere, nca mbona umukuba w'amazi uje kuntangira nyene ka kayira karazima, ntabona ko nobandanya mwaka kayira hirya no hino, mbona nasishobora kubandanya ngo ngende kubera akayira kari kazimanganye kubera umukuba w'amazi, ibisebuzi by'amazi. Ndaraba hanyuma nkiriko ndaraba ibiriko biraba imbere yanje, iryo yerekwa rica rirahera. Riheze nyuma rero niho nzanzamutse ndiyumvira ibintu nariko nderekwa nibiki. Ntekereza uwo mu mama yaguye muri rwa ruzi, ntekereza ko nari nabonye n'abandi bantu bacitse amaguru, n'abandi byananiye gusimba rwa ruzi ngo barujabuke. Ndavuga nti uko biri kose Imana iranyeretse ko jewe ajya amahirano yatora. Ca ndasenga Imana, ndashimira Imana, ndabwira Imana nti ndabonye uko biri kose kunyeretse ko hari abagerageje kuzabuka rya ruzi bikabananira, bwajeho narasimbiye birakunda. Nubwo nyuma nabonye umukuba bikambuza kubandanya yerekwa rikaba riheze, atariko ngomba gutora ajya amahera. Hanyuma abana b'Imana nkiri ngana nababwiye ko nubwo amawodi atazozira rimwe, nababwiye ko nari nareretswe mbona amafoto yanje, abantu bafotoye nkabona n'amafoto atatotse yapfubye. Buriya rero ayo mafoto abantu twagomba kuzoburana bagerageza kungendako kugira bamfotore, babone amafoto bazojana mu bucamanza berekane ko atakibazo kinini fise canke atakibazo fise cyotuma bampa amahera. Rero kubera ko aho natembera hose n'abafise bekiye, hanyuma sinari nkitwaza imodoka ahantu kure,
rero byarabananiye rero uko bamfotora barabuze ibirego byozotuma ncitsindwa canke bozo kwerekana ati nyamara uyu mumama arashoboye gukora ibintu canke nta kibazo afise cyotuma tumuha amahera nk'ayo bikarashaka canke nkuko mbega barondera iby'agatsinda rubanza. ubwo rero naje kubimenya nyuma rero ko bagiye bafotora, kuko nyuma naje no kumenya ko hari abandi bari bafise imanza bikagenda nabi. hanyuma kandi ujya mu dogitari yambwiye ko hari abantu baferinga bagatsindwa kandi baba bari mukuri, kuko umudogita akurikirana ubuzima bwawe niwe azanye mu bucamanza akavuga ingene yagiye arakuvura, bakasubira inyuma imiti wagiye ufata, ibintu nk'ibyo. basi nukuvuga rero na bukeye jiwe cantora telefone, ndatelefona ndababwira, hari kuwa kane ndumva, hari kuwa kane canke kuwa gatanu, hari mwijoro ryo kuwa kane buca ari kuwa gatanu. naciye ntora telefone ndabatelefona ndababwira nti rero nemeye gutora ya mahera. baravuga okay, nyimba wemeye gutora ya mahera turaza kwanza hari kuwa kane, hanyuma baca barambwira ko bazombwira ingene bizokurikirana. kuwa gatanu rero baciye bambwira ati rero kuwa mbere saa 8:30 tuzoba turi muri city kugira tugende gusinyiranira na bantu ko wemeye gutora ayo mafaranga. tisawa, naciye rero ntora telefone ndahamagara musaza wanje ari mu Burundi, ndamubwira ati jewe nemeye gutora ya mahera kubera naragize iyerekwa nagize, ndabona neza ko ari Imana yampaye iyerekwa. Imana yoba yaranyeretse ko hariho benshi bacitse amaboko, abandi bagacika amaguru, baguma bicaye ahantu atacyo bahanobye. hanyuma kandi narabonye ko hari abandi byagerageje kwambuka urwo ruzi bakarugwamwo. nubwo je nasinge nkajabuka nyuma nkahura n'imikuba, nibinyereka ko kumburi imbere zanje n'ubundi hatazobura ibibazo, ariko nemeye kuyatora. hanyuma rero bambwiye rero ko kuwa mbere ari kuja aho hantu muri city, ndamubwira musaza wanje. rero byaciye biba ngombwa ko kuwo munsi wa gatanu akatisha indege express kugira tuzoze kumvikana ari hari, kandi numva ata n'ubundi muntu twopfa kujana we tutari kumwe n'uwo musaza wanje. numva nyene ko agomba kuba hari, kuko yarazi Icyongereza neza, kandi byasaba ko wewe abari wazarandrivinga n'imodoka. basi nibwo rero harageze rero kuwa mbere, musaza wanje koko mu indege yamushikanye kuwa mbere saa 2:30 zo mu gitondo. hanyuma saa 8 saa 7:00 acarazi wanje yarantelefone arambwira ko yashitse. hanyuma nyuma rero yaje kuzi wanje aje kumitana duca tuza gusinyiranira na bantu nyene ahantu aho bita muri city. tugiye gusinyiranira rero murazi narababwiye ko bwa mbere bari bazanye urukaratasi ruri ku 700, nyuma baciye bazana urukaratasi ruri ku 850. hanyuma baca barambwira ko ngo iryo shira hamwe giyemeje gutanga 805. abaroya baca barambwira ati rero wewe uzocutwara 644, hanyuma ayandi azoja mu natwa baroya tuzotwaraya. hari n'ibindi bagiye bandondagurira ibijanye na Medicare mu buvuzi, aho nagiye kwivuza ibintu nk'ibyo. jewe rero byaranshimishije, navuga kumbe ibihumbi ubwa mbere bari bambwiye ko nzotwara 666, none ubu bigeze mu 644. shimira Imana ko yiyongereye ku 30,000.
basi twarabaye aho rero twaragiye rero tumaze gusinyiranira naratashe hanyuma kujya mvuga ati ibisebuzi byaje kuntangira hari abantu twabiganira ndabibabwiye bakumva ko najujuse ikese yanje yari gufata amahera arenga miliyoni 2 miliyoni n'inusu gutyo basi ubundi mwanya nkumva umenga narihuse ariko nagaruka iby'Imana yagiye iranyereka nkagaruka ko Yezu yari yaranyeretse 700 nkavuga nti Mana umbabarire n'ubundi warayarengeje ko nari narabonye bya 700 ko ari byo nari gusangirana bajya baroya kumbure ibiri mu bugombe bwawe niko kuri abasi ubwo rero ariko hari n'abantu nyene byatangaje babandi bari twari kumwe igihe twaba turiko turumvikana bavuga ngo ntori 300 nkanka bumvise bigeze mu 800 bakumva ko nzoronka 660 byarabatangaje birabatungura ati wewe ibintu byawe mbese bimeze gute ati biradutangaje ndababwira ni jewe Fisimana ati jewe Yezu Kristu ibyo ngiye gukora nibyo nkora ajya amahera ntayo nari gutora kuko nari ifise ibanga Yezu yari yaranyeretse 700 basi kandi bana b'Imana nubwo ibyo bintu byagenze gutyo mu by'ukuri byaje kurangiranye n'700 Yezu yanyeretse niko byaje kurangira ndayabonye ariko ndacyabandanya nuko byagiye biragenda basi rero maze kumva rero maze gusinya baca baravuga yuko amahera azobabonetse hagati y'indwi 6 n'indwi 10 ubwo umukobwa muzima rero naciye ntangura kurondera inzu ndavuga ntiyo inzu Yezu yahora nyereka inzu abana banje nkabona bariko bariruka mu nzu batanguranwa bavuga ngo je mu cyumba cyanje ni iki kumbe nahora ndota mbona fisi inzu iri mu cyumba cy'amasengesho nakidekoyemwe amashurwa 3 ati ntegerezwa kurondera inzu y'ibyumba 3 byo kuryamamo 2 by'abana banje n'icyumba cy'iwanje n'ikindi cyumba nzoha Imana nzoza ndasengeramo nkuko Imana yabinyeretse rero ntangura kurondeza inzu ariko naraza kuraba inzu mugabo nkabona singazishimiye bana b'Imana nkiraha nyene hari ibintu nguma numva umukama ari karansunikira kuvuga yego numva nyene no bivuga reka ndabivuge ntiyazobura abo bizofasha mu buzima nukuvuga abana b'Imana buriya mu buzima bwacu cyangwa umuntu wari we wese ni posta y'Imana Imana irashobora kuduha ibintu ngo tubihereze abagenzi bacu canke abo yatweretse kubiha bamwe tukanka kubitanga kumure n'abandi bakabitanga nyiraha rero jewe muri Nyamisi mugabo ntaraja muri ibinyene byo kuzoronka ya mahera nkiri muri bwa buzima nyene bw'ubumuga bwanje nyene ntaramenya ko nzoronka amahera ijoro rimwe nagize iyerekwa ndota mbona umwana ari nkuko nobame ndi ngaha kuba ari kuri YouTube ndota mbona hirya yanje umwana yambaye nabi kabisa w'umukene rero jewe nariko ndarya umukate ndiko ndirira umukate meze neza umukate mwiza meze neza mugabo ndabye nyamwana mbona nyamwana ateye ikigongo ku buryo yambaye nabi ni umwana nyene muri make w'umukene hanyuma wa mukate nariko ndarya nca ndawuterera hasi agapande kari gasigaye nca ndagaterera hasi mugabo nca numva ijwi ariko narabonye umuntu umenga ni je novuga ati yari umumarayika numva arambwiye ngo ngo erega ngo bajye abana barabaye imfubyi
ngo mama wabo n'umupfakazi. Hanyuma mugabo nyamwana nca numva izina ryiwe ni izina ry'umwana nari na mu nkambi naho nambamo muri Tanzania muri Rukore, hari umumama mugabo sindamuvuga izina. Nyamumama numva bamuhamagara ku izina ry'umwana wiwe. Jewe nari umukose muri Nyavirage, ntwara Nyavirage, nyamumama nawe yaba mu hagati muri village, muri iyo village natwara. Hanyuma rero bamuhamagara izina ry'umwana wiwe. Rero mbona nyamwana rero ni kumbure ni wa mwana bahora bahamagara ku izina rya mama wiwe, mbese umwana w'umuhungu. Nubwo rero hanyuma ngo barabaye imfubyi, ngo nyina wabo ngo yarabaye umupfakazi. Hanyuma wa mukatana ariko ndajya murumva naciye nterera kamanyu kari gasigaye hasi. Cyane haguruka ngo mbona mpagaze ku gitanda. Mpagaze ku gitanda cyane atega ibiganza byanje mu ijuru ndavuga nti candasenga niyo ntimana nenda tazi ibiganza byanje nubihezagire ubisungururire mu imihezagiro n'imigisha yawe. Ati nanje nzobahezagire casenga uko nyene. Sanze uko nyene maze umwanya iyerekwa ricarira hinduka ca mbona jewe hubwo ndahantu ndumuntu nk'umukene muri make. Mbona ndi mu akazu kagomba guhenuka kadasakaye, gasakaye agapande gatoya, mbega inzu mbi muri make, inzu mbi nyene zirya nzu z'i Burundi zababandi nyene babakene gose bari hasi. Hanyuma ndaraba nyanzu, hanyuma ncambona rero abana banje turi kumwe. Hanyuma nkabona uduharage nanikiye ku kagunira, uduharage twatukura. Ngo mbona ndiko ndadutoranya ndaturabaraba. Mugabo nkaraba inyuma y'inzu nkabona naho ndi bukura imyumbati canka amateke canka ibijumu byo kuba noshira kuri nyaduharage. Hanyuma abana banje nca ndababwira ni bana banje tora amasuka mugende kurima. Hanyuma canumva uwundi muntu avuze ngo mbega abo bana ngo niba uri kurarungika kurima. Ndavuga ni bagenda kurima, ni nanje sigare ndaraba ko noronka utwo kurya. Ati ninaronka utwo kurya ndabasanga ndatubashiriye. Hanyuma umwana umwe w'umukobwa ngo acaraza aranyiyegereza. Hanyuma umwana w'umuhungu camuna aratoye isuka, we waragiye kurima. Kandi uwo mwana w'umuhungu nabona ni wa mwana nyene nari neretswe numva n'izina ryiwe. Hanyuma nyene ngo nkaraba utwo duharage nyene ngo nkabona ngo nta naho ndi bukura ingerekwa. Mugabo ubwo nyene iyerekwa riba rirahindutse kandi nca nibona mpagaze ahantu hari inzu nziza, atari nziza cyane z'amatara n'iki, ariko inzu nziza yubatse mu Burundi nyene ahantu hakikujwe n'ibitoke, ariko inzu nziza y'amabati hanze nyene igize inoye, inzu nziza. Hanyuma ngo nkabona umutware canke umugabo wo muri Nyarugo yambaye ipataro nziza n'ikoti nziza nyene ry'aba papa. Mbona umugore wiwe yambaye imvutano nziza, nkabona urwo rugo rurazamwo abantu barugenderamwo abantu bongera babakira bongera bagenda. Hanyuma ndavyihweza. Hanyuma kandi iryo yerekwa rimera nk'iriheze. Hanyuma nca ndazanzamuka. Bana b'Imana rero maje kujazanzamuka ndibaza ibintu nariko nderekwa nibiki. Mama wa naka yarabaye umupfakazi, bajya abana barabaye imfubyi. Numva biranyobeye. Mugabo jewe ca ntangura gusenga Imana, ndabwira Imana koko. Naciye mbyuka mpagarara imbere y'igitanda koko ndasenga, n'ibiganza byanje ndabimanika mu kirere nk'uku kubari kuri YouTube bambona.
ndamanika ibiganza mu kirere ndasenga nti Mana kunyeretse ko aba bana babaye imfuvyi na mama wabo akaba yarabaye umupfakazi rero ndateze ibiganza byanje uhezagire ibi biganza byanje nanje nzomuhezagire nzobahezagire basi iryo yerekwa maze gusenga uko naciye nongera ndiryamira hanyuma bukeye rimwe canke kabiri iwanje haza umuntu w'umuzungu w'umumama aje kundaba hanyuma aje twaraganiriye tumaze kuganira ngo yamperuka kera hanyuma nyuma mbaza ibibazo byanje arabana n'ukuntu nabaye arambwira ati yoti mbese none ni bande baba bakwitaho ibintu nk'ibyo basi noneho nyamumama nyuma yaragiye agiye kumbe yaciye agenda mu bantu kundonderera ibintu by'imfashanyo acaragenda mbere ngo kuri Gatolika arababwira ibyanje basi nyuma nyamumama nabonye numvise adodora kandi numva abana banje baje biruka ngo mama ngo wa wundi ngo yari yaje hano ngo aragarutse ngo azanye ngo big shopping ubwo rero nyamuzungu yaragiye mu isoko agiye mu isoko arasumira abana b'Imana mugabo rero ibintu byo mu bazungu kandi niko nta kibazo aragenda akaja mu alimentation azimbye ibintu itomati hari gihe akuzanira itomati nk'itomati zitanu aguza amahera menshi yazanye n'ikijumu kimwe cyapima nk'ikiro n'inusu n'ibintu byinshi utwarantiye akanusu uduharage ugasanga azanye inusu y'ibiharage kandi je yongeye kugura ibiharage nguri kunira mugabo ibintu byinshi byo mu makopo mbega ibintu byinshi by'ubwoko bitandukanye yaba ma orange yaba ma pome byose ibintu bya arazana kwera ibintu byinshi yarasumishije nk'amahera yarenga 300 mugabo nkayo 300 wari kuyampa jewe nari gusumanyigira ibyari kumaza umwaka muri nyagihe basi hanyuma acatangura rero kuzanyitwararika yama yaje muhiri wanje ibintu nk'ibyo kandi ni wa wundi nyene nanababwira nari nabwira ngo azomperekeze kandi icyo gihe nyamubyeyi ntitwari bwaje kumvikana kuri cya kibazo cya bimwe by'amahera ahubwo subiye inyuma kugira ndababwire ingene byaje gukurikirana hari haje iryo yerekwa ry'uwo mumama yari yarapfakaye noneho uwo muzungu haze uwo munsi yaransumiye arataha bukeye kabiri mbona azanye ibahasha ararima ngurazi ngo hariho ngo umuntu ngo nabwiye ngo ihari yawe ngo cambi ibahasha ngo nzoyiguhe ngo uzoshobore kongereza ngo uzorihe amafagitire canke se amabire mu cyongereza nto ndabimushimira arampa iyo bahasha ndumva noba narayisanzemo nk'amahera hagati ya 50 canke 100 hanyuma mugabo jewe byayerekwa nari nagize jya wa mama yabaye umupfakazi nari natangwe kurondeza uko nozobona uwo mumama rero nca ku bantu simvuga intara uwo mumama arimwo je ndu intara mvukamo n'Ingozi mugabo uwo mumama sindababwira intara kandi si umunyengozi hanyuma nca ku muntu niyumviriye ati byari byo byose aba bantu abanaba bari mu nkambi beshi batukana reka nce muri izi nzira ngende mbaze ku bantu no banzinanye no na mu ntara zitandukanye nibwo rero nabajije umupaparaho Elieza ndabaza umupaparaho ati mbega umumama bahora bitukunuku
yoba yarabaye mu village yitwa kunuku hari uwo wombonera muri iyo ntara canke muri iyo komine ambwira ati uwo ntawenzi hanyuma ndamubwira ati yari umumama ndamugerageza kumusigurira ati none nta nubwo twotanga itangazo mu masengero bakaba bamundonderera bakamundonderera uwo muntu aravuga ati yo ati itangazo ati iyo waruzi umutumba avukako ni komine canke izona bamwo ati byokoroha atariko ati utazi ahavuka ntibishoboka byogorana. Bana b'Imana reka iyi video tubanze tuyihagarike ariko turacyabandanya muhezagire.